amagara amahonde ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mu mwese mwandanye gukurikirana ibiganiro cyo kumunesha kure yacu yo kandi n'yanyu ya Look Media twaye kaze mu kiganiro cy'imino cha Look Sports cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mukakaro kwezi kwindwi mwaka 2026 ni bako tuje ku munsi wa mbere twara muri weekend muri studio za Look Media ni Boris Ngabire Jude ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Alora Chris Ndongozi mwaramutse mwiri bon mwaramutse weekend yagenze neza yego ibintu byose biri en forme cyane gose mu bintu byose bitandukanye naza ko byaje kwa bigenda neza wow ni wa mbere wo mu kwezi kwindwi tuje kuba dukora mu kiganiro cha Look Sports yego ni ikiganiro cha kabiri cyo mu kwezi kwindwi ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu bako ni igice turi mu gice cha kabiri cy'umwaka wa 2026 igice cha mbere ameze atandatu ya mbere amaze kwarangira kuri nakaryo keza ko kwirimbura kuri ku bantu bose muri rusange ni bashobora ati bahari ibintu abantu bamenye ko ibintu by'amaprojet avuga ati ngo evaluation ami projet no bango projet igeze hagati usanga ukaba igice cya mbere cyagenda bica biguco wiyibutsa bya bindi yama objectif ari fixije ugitangura ati bwandi bya bimeze no tugeze hagati na hagati ndabona iska ama objectif yanje aramaze kuba ati basi kuri 50% minimum usanze ari munsi ya 50% tuvuga ati ingufu nyinshi zikeneye kongerezwa muri ibyo nuko twizera ko kandi n'abari kwa dukurikirana nabo nyine nava ko ibintu bimeze neza mu babo ndetse no mu byabato abo bitameze neza tubipfurize kumererwa neza mu babo ndetse no mu byabo abagwaje ababuza babo tubahumurize kabisa tuvaye ko uno munsi ushobora kumeze nabi ejo bikazoba bimeze neza nuko ni ikiganiro cha Look Sports rero tugiye kuba tubashikiriza uno munsi tuza kuba turabira hamwe muri basketball playoffs zigiye kuba zitangura navuga muri no ndwi nyene ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 naza ko turaza kuba turaba ko imigwi iri kiritegurira navuga playoffs za basketball za ABED amse basketball league nuko turaza kuba tuvana mu gice cy'u Burundi tuje muri FIFA World Cup 2026 iriko ibera mu gihugu bitatu Mexico Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabe uko ibintu byifashe navuga ko turaza kuba turabira hamwe inkino zimaze kuba ziba ndetse n'izimirije turabe mbega biriko bigenda gute niyihe mibiri kiradutangaza harimo igihugu ca Norvège nako uno munsi cyo cyatangaza abantu benshi nta muntu yarazi yuko Norvège yoshika no munsi mu gice ca kane gishira icanyuma igakuramo ibikomeye nka Brazil neza ko no munsi Brazil neza ko no mugwi ufise ibikombe byinshi havuye Allemagne niyo ya mbere agaca kurikira Allemagne nokora nayo ko je kuyikugwamo no mugwa wa Norway yari bato hagati ya Erling Haaland ndetse na Gabriel Magalhaes yari from club to country kuva muri umwana usinyana ko si nibaze ko ikiri bato kuri no musana ku ni duel zamaze remporter par Erling Haaland ariko ni match zose bakina Arsenal no muso abese ziheze Haaland yarabatsinze match ari yaratsinda match rutu mu mwaka wahera uko nyene no musi w'equipe nationale ko match ari barangarije bo yambuze igitsindo okay barangarije mugani Haaland yatsinze igitsindo match rutu na nyene yaratsinze igitsindo umva ko bato yamaze nikiri bato no muri equipe nationale umva double wenyine ntuze kandi igisindo cyambere agitsindiye neza kuri Gabriel Magalhaes nuko rero naza ko turaza ko turabira hamwe n'iyindi mibiri kira muri Afrika yari mu bicende no munsi dusikanye imigwi ibiri yonyene hari akantu twaje kwa tubona imigwi yose bongera turaza ko tubyinjiramo imigwi itatu yari Senegal yari ayo ni Congo Senegal RDC yose atsinze ku 86 kandi ni koroshe turaza ko turabira hamwe rero byinshi bitandukanye bikavugwa muri FIFA World Cup ruko imbere yuko dutangura reka tubanze tumira amatega twese tuzana indende y'amakuru yacu BCB internet banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda ku ishami rya BCB. BCB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga
mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB internet banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB internet banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko turasubiye kwaha ikaze kandi mu kiganiro ca Look Sport cyo kuno munsi wa mbere n'amakuru tugiye kwa turabira hamwe ibivugwa na cyane muri basketball playoffs zigiye kwa zitangura ku runo wa gatandatu igenekerezo rya 11 mu kakaro umwaka 2026. Ni inkino ziba zirindiranye gishika n'abantu benshi kabisa abakunzi ba basketball nako neza ko barigwiza na gatatu canke kanarenga kubari basanzwe baza muri saison régulière. Hari n'abantu basize gitanga bavuga ati reka dusevinga amahera ko dupfume turata saison régulière mugabo tuzoze kwa playoffs tuzoze kugira cyangwa bavuga ati uwo bigoye avuga ati ntaco reka ndeke demi finale zizoba zigura amafaranga bashaka menshi sizo demi finale ya finale avuga ati reka sacrifice demi finale nzoze kuraba finale. Nuko rero urayuko ni match zizoba zikomeye cyane. Wowe uravye ko deja saison yaje kwa irangira ko saison yaje kwigenda. Ni iki gicapo wowe wiha ubwawe ca playoffs? Nivyo haba impinduka niyo nka 80 cyangwa 70% hari gusanga zinabaye kuri turavye saison régulière na playoffs. Mugabo kame uravye ko saison yaje kwigenda saison régulière ni iki gicapo ubona ca playoffs? Bonaza ko nkuko bivuze neza ko ntibizo bitandukanye cyane mugabo biba bitandukanye. Bigatuma biratandukana saison régulière na playoffs zatandukana kubera deja saison régulière ni ukina match menshi uzi ko ni match nyinshi kandi ukina n'imigwi itandukanye. Mugabo muri playoffs no mugume muba muri kumwe uno munsi kandi mugakina muri interval de temps iri hafi na hafi. Umva ko aho bitereza gutandukana. Ku munsi wa gatanu aje nko hari iganiro na coach aho ariko yamaza playoffs na saison régulière nirihe banga bitandukanye ukina saison régulière no kina playoffs. Aje kuvuga ati yamaye point imwe gusa ambwira ati ikintu ca mbere bitandukaniye kuko muri playoffs kugira uje kina playoffs utegerezwa kuba ufite effectif y'abakinyi 12 bose bari amezire yo gutena mu match mu gahandi. Uvuga ngo ufise abakinyi 7 nishaka kuja kwiyumvira kina playoffs kuko ni match nyinshi ukina ukazikira mwanya muto kandi mukazikira nene iki. Uvuga uno musi ugiye ukina dufate nk'akaroro muri serie ya DYNAMO n'URUNANI. Uno musi niyo muri Tiger DYNAMO n'URUNANI ni twashite ku Tigers na DYNAMO. Dufate muri Tigers na DYNAMO. Uno musi ni serie uvuga ati hariho match uno musi wakina DYNAMO ejo dimanche wakina DYNAMO. Ufise effectif y'abakinyi 7 ukinisha. Uvuga ngo match ya mbere ubwo witsinda. Biroroshe cyane kuri muri match ya kabiri DYNAMO iziga ukenyuma. Nimba muri Tigers baza gukinisha abakinyi 6 Dumbo havuga ati bon uno musinaza ko hari n'inkuru kavuga ko Dumbo araza ko agwaye. Agwaye tashaka utamura muri playoffs muga sinzi ngene imeze mugabo ico ndi cyo no munsi ni uwitwa Janu ariko arafasha imyemenyezo muri Tigers. Ninaza ko twofata na kano kanya kumwipfuriza gukira vuba. Sinzi ko bizokunda kwaza muri playoffs ni ndabizi neza. Ninaza ko Janu azwari wari kumwe na Tigers muri playoffs tumwipfuriza gukira. Rero nomuza ko mvuga ati udafite abakinyi benshi uzuragira amahotashe. Biroshe ko equipe adverse iza igakenyura system de jeu yawe, style de jeu yawe ifatiye kwa abakinyi wama ukinisha nisi yose. Ako muhura kenshi no sivya inde tuvuga ngo ni match ale ugacurindira izindi nkino nka 10 amatch retour. Uno musi mukinye uno musi ndaza kuri match ya kabiri umuentraîneur wese aza gutegura match par rapport ama performance abaye kuri match ya mbere muri equipe adverse. Rero biroroshe cyane ko equipe bazi kwikinisha abakinyi ndwi kwanaliza abakinyi biroroshe. Cyo kimwe nuko equipe ibiza ati DYNAMO ibiza ati Tigers haza gukina 12 haza gukina bose baraza kubakinisha kandi bakina umwanya ukwiye. Ko iyo niyo soke ya mbere. Turavye saison régulière uko yagenze tukaraba imigwi iri qualifié muri playoffs. Ugiye kuraba match zagiye zirahura. Tufatire muri demi finale. Ubona ko dufatiye kuri Tigers na DYNAMO. Match ya mbere nibaza ko muri phase yabaye difference irenga amanota 10. Match ya kabiri muri phase retour. Yaje ko difference amanota 6. Nanye nico gihe ndibuka ko DYNAMO kugira ngo itsinde Tigers muri phase retour
Tigers yagize ikibazo c'abakinyi bagiye kwarujisa nabi kuri list baje gukina match ari abakinyi indwi gusa Tigers match yose bakinyi ari abakinyi 7 Dynamo yaje kwatsirisa ya experience yabo nyene batsinda muri 4e karta baje kwatsinda difference ya 6 points umva ko nta nduvye nyine byavuye ko byarekanye ko Tigers yashoboye gutera tete imbere ya Dynamo muri match imwe bakinye muri saison higirire uje kuri urunani na Kere tubibuka match ya mbere match ya mbere baza kugira difference y'amanota 3 yonyene ubona ko Kere yarerekanye ko ni equipe ishobora gutera tete contre urunani match retour urunani rwarabadomine cyane rwagiye rwashika no kuri difference nibaza ko irenga 20 points mugabo Kenya azera kurayo hasigara 11 points mugabo nako urunani rwarerekanye image iri hejuru nibaza ko uno munsi tuzobona series iryoshe nigeze kumvuga ati turashobora kubona uno mwaka w'impinduka ikomeye tukabona equipe imwe muri finale tukabura mu urunani na Dynamo entre urunani na Dynamo tukabura mu equipe tukabura mu urunani tubibike cyane tukabura mu Dynamo ivyo nyine birashoboka ikindi iyo possibility no bwitoshoboka yindi possibility mbona nuko yaba urunani hamwe no gwego gushika muri finale na Dynamo zigakina finale zibiri sinibaza ko harimo equipe nini yaba urunani canke Dynamo izotsinda sweep umugwa Tigers Dynamo itsinda Tigers canke urunani gutsinda Kere sinibaza ko bizoshoboka ko zuzo ari series ikomeye unomutse ko turumva ama transfer y'abakinyi ariko barazana amahafo unomutse tuzo dusaba abakinyi batanu muri effectif equipe yose bemera batanu mugabo batatu mu kibuga umva ko nako nakandi ka bisaba ko ufise babayitranye bisaba ko ufise abaroko babiri bakomeye cyane iyo onye nibaza ko ku mugwa Tigers hariho ntuzenye ntoye kuko ugiye kuraba ino equipe ya Tigers abakinyi b'abaroko baramenye gukina zino playoffs ni bande ni Clark yonyine yakina mu nani umva ko abandi ni abakinyi bashasha ni Mando nibaza ko yakinye nko makuru muri izi pasenda vyibuka neza mugabo experience sikirenga ku bakinyi b'abaroko iyo nyizoba ari handicap ikomeye cyane ku mugwa Tigers ku bakinyi b'abaroko bafise uno munsi ugiye kuraba umugwa Kerne nabo nyine abakinyi b'abaroko bamenye playoffs bo barafise captain Arven nada ko avec son experience kuva kera muri Kerne kuva muri Dynamo imyaka yakinye muri Dynamo uno munsi nada ko arashaka kwaporta ikintu uno munsi maraforo baragize maraforo akwiye mugabo nabo nyene PDD muri rezipo yarakinye nyaza ko arashaka akoka experience gatoya kuba etranje kubaroko bagera kuri babiri nyaza ko Kerne Tigers izogira iyo ntuzeye izogira iyo faiblesse cyane kandi kuri côté y'abaroko babiri bazobari mu kibuga kubera none nyene abayitranje naza ko ntibazokura kugera cyane kuko bafite abayitranje batanu kandi bakomeye umva ko baraje ko bazana witwa James Amatowe yavuye mu mugwi wa UGB yarakina mu Rwanda nibaza ko na Mohamed Dumbo yananyene yahoze mu mugwi urunani nibaza ko yari umukinya akomeye cyane muri equipe y'urunani yafashije gose bikomeye no musi umva ko baragejeje kuri renforcer mugabo ako ga faiblesse kuba kuri côté y'abaroko badafise experience tuvuga ngo ntibakomeye mugabo ntibafise experience yo kuza gukina playoffs naza ko ni tuzobona playoffs ziryoshe muri demi finale ziryoshe cyane umuguru nani uno musi ntibarigira bandika bavuga ngo bemeza VRL platform bavuga ati hariho kokwiwe twajanye naka bafise mu peti badugije nawe nyine urumva ni yitwa Don David arakaza Don David no numwana akomeye ndamwibuka mu kweze ari muri division B muri division B ari umujura akomeye wabona ko vraiment ni niveau isumba abandi bakinyi bose bari muri division B wabona ko ni niveau isumba nuze nibaza ko nuko atiga nibaza ko asanzwe mu gihugu cya Kenya nibaza ko ariyo yiga yaba abino nta maduta ariko uno mwaka twari kumubona muri urunani uno museye abantu baje ko bazana nibaza ko azobafasha muri playoffs mugabo nibaza ko baracibikiye kandi kantu ko bakinya ashaka kongera kuko bataje ko bunga mu bandi bakinyi nibaza ko byo kuba bigorana cyane kuri côté urunani mugabo avantage urunani rufise cyo kimera Dynamo nuko zozo zifise abaroko bakomeye bari experimenté bamenye playoffs bazi koma ingene pressure iri muri aggressive yari muri playoffs turavye playoffs akenshi haraza abanyamahanga benshi uribaza yuko kizoba muri kimwe kizotuma abarundi canke abakunzi ba basketball baza kuba ari benshi cyane muri playoffs uza kurama match uraza ko ni nubwo uno musato zajya bayitranje yego nubwo batoza uno nubwo dufate nubwo bazoza turazi ko bazoza yego muga nubwo bazoza uzorabe neza mu demi finale baba bari benshi bariyongera barasumba saison hegiriye mugabo ntiba bari benshi cyane si hamwe uvuga ati urabuza ahantu hagarara ukora match urabuza ahantu hagarara mugabo muri finale hoho maybe muri finale ko yuko
turamaze kubimenyera finale kenshi usanga ari Dinamo contre Urunani. Mugabo bamwe hoza iyo done vuga ati imwe muri Dinamo n'Urunani ntizoba zirimo. Yego. Ndazi ko naho nyene ntibo bari ari abantu benshi cyane bagiye. Nibaza ko abantu barakwirwa cyane na ambiance Dinamo Urunani. Yeah. Uretse ko kubona Urunani cyangwa Dinamo iburamo muri finale ari bigoye cyane. Biragoye muga birashoboka. Muga two pourcentage nk'eyo. Ni probabilité nto cyane. Probabilité nto cyane kuko nibaza ko Urunani ruri favori cyane par rapport à contre Kerne. Dinamo favori cyane contre Tigers. Muga nibaza ko biragoye ni nama probabilité batoya mugabo byose birashoboka. Byose birashoboka. Nibaza ko tugiye kubona ama playoffs azobaryoshe. Ni match zizoba ziri equilibre cyane. Uravye Tigers na Dinamo ni equipe uravye ku recruitment cyane y'umugwi wa Tigers bana ko bagize renfort zikenewe. Renfort zikenewe nibaza ko hariho espace zimwe wabona umengo harakenewe umukinyi cyane cyane nk'umumenera aza gufasha na Clark. Muga twarabonye ko barafise umukongore witwa David Ororo ashobora kujua ro poste ya mini ashobora kudugana umupira neza absence ya Clark. Nibaza ko ni strategy bize ko ni strategy abonye ko arizo zikwiye kandi nibaza ko bagize amarafora abakinyi bakomeye cyane cyane Dumbe yabona ko aranamenye ino league. Urabona ko ni renfort zikomeye cyane. Ku mugwa Dinamo twarabonye witwa Ibu Badji baje ko bazana mu Senegal aje guhamvye witwa Thierry Sanya mu Senegal nyene. No musiko aba Senegal barakora ronka marché cyane hano mu Burundi. Bakora ronka marché gose. Muri Tigers hari higeze kuvugwa Papa Malik yageze kuba kina mu Urunani mugabo ntibyaje kuba bikunda. Ubona ko nawe nyene aba Senegal bakora ronka marché cyane. No musiko kwa Dinamo baje ko bakina saison ngira aba étranger Tametongi. Oje yaramaze kwa nk'umurundi. Yewe yashimyaza ko asigaye kusa ku muntu atirariza nka Karabonye. Uno musaro se Tametongi bafise Thierry Sanya. Abo ni babiri. Bari bavuze Cuma kandi nibaza ko Cuma arashaka kuza kuko no musaro mu eliminatoire ya Coupe du Monde nibaza ko aheze tuzoshaka kumubona. Ntavyo tuzi bishasha mugabo ko Joris yigeze gutubwira ko Cuma uje ku analyst batanze ya Dinamo y'abakinyi bongeye muri phase retour muri Abel yarari mu Cuma. Umva twizera ko tuzomubona. Yaravuye no mu mugwi ahora akina mu Faransa. Umva ko nibaza ko destination ari ngaha inyuma ya Coupe du Monde. Mu Urunani no turabona neza ariko ndazi ko uno musi kwa mbere canke ejo kwa kabiri canke kwa gatatu nibaza ko bazoba bahaye. Ku musi wa gatatu tuzoba turiko turagenda turanyitegura y'imigwi Urunani Dinamo imigwi yose izokina playoffs naza ko muzobona ikiganiro ku musi wa kane muri Magic turabe twumviriza abakozi twumviriza abakinyi bamwe twumve neza imyitegura playoffs naza ko ku musi wa kane ho muzoronka ikiganiro cikwije kirimo byose muri playoffs twakuye amakuru indani muri equipe pana ibintu umuntu avuya n'ibyihu. Nuko neza ko niyo makuru rero karavugwa muri basketball muri Amstel Basketball League muri playoffs zigiye kwa zitangura kuri uno wa gatandatu tugidenkezo rya 11 mu kakarumwa ka 2026 turi neza ko twoca tumira amate gato igaho duce tuza tubandanya n'amakuru karavugwa hanze y'igihugu. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wofise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye. Ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazana ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo guhavushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko tumaze kandi kuba tugaruka tugenda neza muri Mexique tugenda Mexique yarayivuyemo tuvuge tuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuja muri Mexique yo kandi na Canada hariko habayira igikombe c'isi c'umwaka wa 2026 ni igikombe c'isi nako kabisa cyaje kwa kibamwo ibitangaza byinshi kuva kigitegurwa kabisa gushika kuri no munsi haje kwa haba ibitangaza mu mpande nova presque zose uno munsi duhere ngaho iwacu duhere muri Afrika twara dufise imigwi igera kuri 9 yaje kuba ija mu nkino zo gukurakuranamo utsinze uvamwo apanaziya zo muri 16e de finale apanaziya zo mu magroup igera kuri 9 gushika no munsi hasigaye imigwi igera kuri 2 abarabu gusa Maroc na Egypte tuvuge yuko bari bagiye kurunguruka
Bonibaza ko ni bagerageje kurwana uko bashoboye barashikaho muri 16e de finale mugabo bavuga ati izo zose naza ko equipe ya mbere yagize deception cyane kuri ku banyafrika naza ko Senegal. Senegal yaje kukina naza ko Belgique no musi niveau ya Belgique tuzi ya 2014 2018 mugano musi ni equipe iri jouable. En plus iri yakina contre Senegal ino musi umunyafrika wese avuga ati ndifye kuba hari equipe yitwa Senegal muri Afrika imeze kumeze no muzi. Twibuka ko yaje kubigera ku minota 80 na kanga yese ibitsindo bigera kuri 2 ku busa baza kubikuramo byose naza ko igene deception ikomeye kandi ugiye kubiraba acasohoka utuntu dutanse turi muri equipe twaza kwibonekeza hagati y'abakadre ucona ko equipe iri mari selective iri mari organize iri mari selective naza ko ni Senegal niyo ya mbere ni deception ya mbere kuri ntuze kuri hano ku mugabane Afrika muri mwaka twibuke ko yaje kubinagenda muri 16e de finale ibaye meilleur troisième yari ifite amanota 3 yonyene kandi umunsi ko ama equipe yose yaje kuba yikarifya ari ama meilleur troisième yose yamaze kuba irimi yose yamaze kuva no muzi Maroc nibaza ko nta gitangaza champion d'Afrique ni champion d'Afrique kandi confirmé bon ntibiri confirmé neza ni champion d'Afrique mu kibuga mugabo handi si champion d'Afrique uci uraba na parcours bagize muri edition précédente muri 2022 ona ko ni Maroc iri kuri confirme nibaza ko kubona Maroc yaje kubikuramo muri 16e de finale igihugu nka Netherlands kandi Pays-Bas twibukanye ko bari bayihaye n'amahirwe menshi ni equipe yari kwirasindi ibitsindo bigera kuri 5 twabonye itsinda Sweden ibitsindo 5 ibitsindo 3 bana ko yari equipe ikomeye no museni Maroc iri kwira confirme Egypt yaje kubikura mu gihugu ca Australia muri 16e de finale muri mu mapenalty naza ko ntitwo confirma cyane ngo tuwe ntuzeye bafite test ikomeye muri 8e de finale bazukina Argentine mba ko ni ibintu bitoroshe cyane kuri Egypt muga muri rusange nibaza ko hari ama equipe yaje kuba marka abafani ba football urabona ko ikino gihugu ca Cape Verde urabona ko Cape Verde yavuyemo nyine nk'umugabo kabisa nk'umugabo bwati uravuyemo umugabo nakinye football uravye mbere parcours yabo yose muri Coupe du Monde urabona ko quand même ntibigeze batsindwa match n'imwe muri 90 minutes kandi aho bakinye na Espagne bakinye na Argentine muri 90 minutes zose nta match n'imwe bigeze batsindwa muri 90 minutes baje ko batsindwa muri prolongation na Argentine urabona ko barazanye fierté muri ntuze muri Afrika ni igihugu cya mbere kuva mu mateka gifise abantu bakigishitse muri phase ya elimination direct twaje ko tubona igihugu muri kudi muri gitangura kurakaho no baje ko baronka ntuze baje ko baronka record Guinness y'igihugu cya mbere gifise abantu bake kije uhorikira kubyimona nimba ko nutuntu detail twerekana la beauté ya Coupe du Monde mu bitandukanye twaje ko tubona muri Cape Verde uno munsi witwa Vozinha niwe mugardi wa mbere kwisi arifise aba followers benshi kuri Instagram asumba abaniwe asumba batigo kuzasumba barako yaramamaye bagera kuri 20 million barenga urazi ko yatanguye Coupe du Monde uno munsi gacuraba ahantu yavuye ujye niwe twovuye yuko yaje kubagira parcours nziza ariko unaravye aranakuze banashima urazi ko ashikana 40 aranakuze bamwe baje kwavuga ngo ni Buffon yaje ko aje mwishusho yiwe unaravye mengara kuntu basa gatoyi na Buffon basa na Buffon yanaze ko Kavera yaje kwa igira parcours nziza kabisa yaje kwivamo umugore nako byakwe yerekanye ko ni imwe mu equipe yarameze neza kabisa yaje kwitwara neza muri iyi Coupe du Monde yaje kwikugwamo na Argentine ya Lionel Messi mugabo urumva nta bitangaje kandi yaje kwikugwamo muri prolongation nako yaje kuba yitwara neza ariko kandi tuvuye muri Afrika nubwo turi muri Coupe du Monde hari imibiri cyatangaza abantu kabisa tuvuge kuri Norvège ariko Norvège ni imwe mu equipe yaje kubironka qualification yo kuja muri Coupe du Monde abantu baraserebura kabisa nako bari bagiye cyane ko bari baheruka kuja muri Coupe du Monde kera muri no munsi baraje kabisa nako ariko bitwara neza cyane baje ko bakoramwo umugwi wa Brazil niyo uno munsi ikombe byinshi bya Coupe du Monde kandi nako byukuri Brazil igihe cyose yamifise abakinyi beza nta gihe na kimwe itafise abakinyi beza hava generation imwe hazi yindi harabaye ama generation meza kabisa no musana kwa nandi meza tuvuye ko Norvège yaje iri kuri mission kandi nako ntitsinda kwera igihamana iratsinda uravye nka match ya Brazil ona ko baradumiye Brazil uje ko na position yaza ko Norvège ari imbere cyane kuri Brazil nibaza ko ni bavuga ati ni victoire iri mérite kuri Norvège uje kuri parcours yabo
baje ko bakina baje ko bakuramwo muri mu mafaze no guhupa bari batsinze igihugu ca Iraq nibaza ko bagitsinze ibitsindo bigera kuri 4 nimba ndavyibuka neza batsinze igihugu ca Senegal ibitsindo 3 baje ko batsindwa no Faransa mugabo Faransa bwabatsinze gute bakinije equipe B kandi baramaze kuba qualifié bakinije equipe B gusa atamukino umwe wenyene yatanguye match zibiri niwe yaje ko aja muri 11 de départ kuri match y'Ufaransa muri 16e de finale baje ko batsinda igihugu ca Côte d'Ivoire no musi muri 8e de finale baje ko batsinda igihugu ca Brazil kandi urabona ko ni Norvège naza ko biragoye cyane ko uri equipe uza kuba ubasubiza possession urabona ko bakinaje iri nziza cyane plus agashagiye mu attaquant de pointe uzosanga yakoze ku mipira 9 muri match yose muga muri 9 usanga ari mu bitsindo bibiri canke kimwe urabona ko nini ino equipe ya Norvège yashashika ku no musaza bazoza ko baza guhana igihugu cy'Ubwongereza Angleterre muri quart de finale nibaza ko Angleterre yashaka kwitangaza hamwe bataje biteguye neza nibaza ko no musi ni Norvège ni equipe ishobora gukreya surprise cyane meme no muri match ziri imbere muri Coupe du Monde twabona ishika muri demi finale no musi kuko hamwe no musi bafise Angleterre muri quart de finale mvango batsinze Angleterre badushabanda muri demi finale badushakiye na equipe hagati ya Argentine nibaza ko dufate ko ari Argentine kuko mbari na Egypt Argentine zachukua na Egypt bahijije na Egypt nibaza ko badushabakina hari izindi taraki nibaza ko yizotse Argentine irengaye nizo ziza guhura na Norvège hamwe yotsinda Angleterre amba ko amahirwe acari kuko na Argentine no musi nibaza ko ni ntiridomina cyane par rapport y'umwakweze n'aba champion atitse mugabo nibaza ko Norvège no musi kuri match baraberekanye kuri Brazil barashobora gukreya surprise bashobora gutena tete imbere y'umadversaire wari wese Ubwongereza nabwo ni imwe mu equipe twava ko yariko arabwa amahirwe menshi cyane muri no Coupe du Monde nako baje kwakuramo igihugu ca Congo bigoranye cyane no musi baje ko batsinda bafashijwe na Jude Bellingham ndetse na Alike naho nibona ko bigoranye cyane tuvuge ko nabo guhura na Norvège bishobora kubatera ubwoba canke nta kazozo bafise kari imbere ya muri no Coupe du Monde je mbere ya Norvège ni Angleterre dashobora kuba 50-50 kuri Norvège kwera uje kura match bakinye kuri Congo eske baje ko bakonfirma barerekana ko ne equipe iri favori muri ntuze nyaza ko si cyane kuko twibuka ko baje ko batsinda Congo mu minota yanyu après 85 minutes kese wa munota wa 86 uno musi ni uje kura match basinze kuri Mexique nije baje gukina match baronse carton rouge akirikare kuri 54 minutes mugabo byategezwa ko bigora nyaza ko Mexique uyisanze wabo muri Mexico kuri Stade Azteca nyaza ko ni stade irambematique cyane muri football ntivyari kuba byoroshe nabukiye uravye n'amakondisiyo baje ko bayikinamwo twarabonye ama image aba Mexique bagiye kwamvayisa hotel yabo kugira ngo bashobore neza bakore ni ntitwabaje ko match ya Mexique ntiyabwaye ko match yoroshe ahubwo baje ko bakina match nziza kuri Mexique mugabo imbere ya Norvège ni equipe zizokwataka nazo sari zibiri hazo bakeneye inguvu do plus ku gihugu ca Angleterre nuko ino Coupe du Monde uravye ko iri kiragenda turabona haracari turafise ibihugu bikomakomeye biri muri ino Coupe du Monde urana yuko uno munsi bigoranye kuvuga yuko twubona twoba tuti na karafise amahirwe ibice 80% gushika muri finale ya Coupe du Monde turiyojeje kwitwara nibaza ko uno munsi uravye igihugu kiri favori ni France uravye parcours ko yagira muri Coupe du Monde nibaza ko hari gihe ufise abakinyi beza muri equipe nationale mugabo ukaza gusanga ntabwo bari efficace cyane muri equipe nationale ugasanga muri club yo nabakinyi bakomeye mugabo muri equipe nationale bashitse nta kintu ariko barangira mugabo iri contraire muri France ubona ko uno musi uje kura dufate ino attaque yabo yose bose bari efficace bose bari decisive hadatsinze umwe hatsinda uyu hadatsinze Mbappe birazi ko atsinda Dembele uno musi naza ko nanyene ari mu bitsindo bigera kuri 4 ama pass decisive yaho rize na ama pass agera kuri 5 umva ko ino attaque yose Desire watanguye hanze aje ona impact agira muri equipe Barcola atanguye indani impact agira muri equipe ona equipe ishobora kuba ifite umukinyi nka Chelsea muga adakina yerekana profondeur ya effectif bafise nako nicuka menga si ciza na Didier Deschamps nibaza ko Ufaransa buri favori mugabo jingwe mbona ko kuko bazokera Maroc muri quart de finale harashaka kwa revanche bazi ko mu mwaka weze apana mu mwaka weze mwaka 2024 2022 edition ni France ni yaje kubikura mu Maroc uno musi twashaka kwa Maroc je
ikagira kuvanisha muri quart de finale Ubufaransa bwabakuyemo muri demi finale n'ubu turashobora kubona Ubufaransa Maroc nawo ibihora muri quart de finale mugabo no musigiye kuraba uno musi Coupe du Monde kuva itangwa ahigeze no musi neza ko Ubufaransa buri favori cyane ikindi gihugu abantu badaha amahirwe menshi mugabo nibaza ko kizoshobora gushika muri finale bitangaza ngashika muri finale ni Portugal Portugal naza ko bamaze kugira parcours yabo iri mediocre gushika no musi naza ko batsinda match bigoranye bagira performance zitari digne ya Portugal tubona abakinyi bari critique ba Vitinha n'abandi batari ko barakina ko bakina muri PSG mugabo izo critique nyene zashobora kubahomota morale bavuga ati reka twerekane ico dushoboye ndabona Portugal ishobora gutangaza abantu igashika muri demi finale bafise match ya weekend de finale contre Espagne mba ko ntabwo izo ari match yarusha mugabo ko ndabibona tashobora kubona Portugal iduga igashika muri demi finale nuko neza ko ni Coupe du Monde neza ko ntirahera no musigeze ahantu haryoshe neza ko tuzoronka umwanya wiyaguye ko ngo ko turavuga ko ibi nabire biri kuravugwa muri Coupe du Monde ni hano duce turogarukiriza iganiro cacu no munsi rakwese ndagushimiye naje ndagushimiye reka nshimire umwe wese mwakomara dukurikirana aho muri hose twizeye neza ko mwaje ko tugirana ibihe byiza turisango ryo ku munsi wa gatatu muri mumenye midweek ku munsi wa kane ndetse no ku munsi wa gatanu ku kiganiro ca Lux Sports mugire amuba mubahwe naho utamurakoze